Nituramenya ngo ni ibintu ki twe twiko turamubona gusa yikorera ibiseke rindira turindira heze kumbura ture muramubona ukuntu hasa twatumumenyereye adandaza ama televiziyo twatumumenyereye ari umuntu w'umuririmbyi w'umukozi w'Imana eske nimba none yaje gukorera Imana ngaha bimeze gute turabibona kabisa ariko arabikora neza cyane afise igiseke mu ntoki ariko arabikora neza cyane turamenya rero amagufa muyanuvye mushamuyajana murayagurisha reka ndabafashe kunoba none amagufa barayagura n'ibikongorosi utuma ndavyumva ariko amagufa sinzi ni bande bayagura barayagura yego turaya twose tukaragera kose ne utuna two ko tuba twaraboze ibi turaturya muraturya Ive nababwiye rero nkuko twashitse ngaha tubonye MUTUMISI Rashidi ari ngaha yaje ngaha mwiyarara sinzi ko ari ubuzima bwa nkamwankiye sinzi ko ari iki ariko twaje kuraba ukuntu bimeze ari we muve mukayira mu babise barengana rero tumubonye ari ngaha ku modoka ariko aratora ibiseke ariko atora ibiseke yikorera iyarara rero sinzi ngo nibiki kameraman uramubona hari bagomba bamuhigiseke yikorere bagomba bamuhigiseke yikorere sinzi rero murabona ariko arikorera ibiseke sinzi ko ari ubuzima bwase nituramenya ngo ni ibintu ki twe twiko turamubona gusa yikorera ibiseke rindira turindira heze kumbura ture muramubona ukuntu hasa twatumumenyereye adandaza ama televiziyo twatumumenyereye ari umuntu w'umuririmbyi w'umukozi w'Imana eske nimba none yaje gukorera Imana ngaha bimeze gute turabibona kabisa ariko arabikora neza cyane afise igiseke mu ntoki ariko arabikora neza cyane turamenya rero umutama Rashidi ivyamufashe sinzi ko ari iki situzi ngo bamwirukanye mu nzu situzi ngo bimeze gute Rashidi reka dushe tumuhamagara Rashidi njo twonge kidogo kabisa kubera je sindavyumva neza mambo safi acha nikubanejo sana unachafuka nachafuka okay leo ni Rashidi turi kumwe ngaha miyarara ariko sindamenya neza cyane ibintu arimwo je mbona ari karikorera ibiseke we uyuramuzi oya nijya mbere mubonye ngaha yitwa Rashidi yego urabona rero ngaha Rashidi tumusanze ngaha yari karikore biseke ntituramenya ngo ni ibintu ki Rashidi rero ntituramenya ibintu biri ngaha ariko tubona ngaha abantu beshi ngaha kumbe ngaha njya ni muri kampuni sinzi ariko hatunze abantu beshi nko muri ko murabibona abantu beshi baraza bakanoba amakara sinzi n'utundi tuntu banoba amakara ni iki tura utugufa none amagufa muyanuvye mushamuyajana murayagurisha reka ndabafashe kunoba none amagufa barayagura n'ibikongorosi utuma ndavyumva ariko amagufa sinzi ni bande bayagura barayagura yego turaya twose tukaragera kose ne utuna two ko tuba twaraboze ibi turaturya muraturya turaturya na yanje we abana ni bimwe namana babwiye ubonye uriye ukabona uratetse muhiri wawe urariye umenye ko hari abandi nabo zabumiye ko ariko Imana iriho muze muri ihangana Imana kumbure izobafasha okay bakunze bishu media none nko kugira mwo buzima mu buvemwo nkawe wewe usaba iki nk'umuntu avuze atagomba kugufasha nkawe wicatumiza ngaha miyaraco bari iki wosaba iki icyo uwo dukura ngaha kaduha imitahe tukadandaza ego none kandi rero mwabuze imitahe mwari kudandaza twagaburira imiryango ariko mubona mugoye mu bana ntimwoja kwiba musha muhitamo kuza ngaha tuhitamo kuza kuhangayika guheha iyarara murabibona rero nabana nabamama keshi nabamama bakuze abantu bababibi ngaha ndabona nabandi bamama nyene barimwo n'inkumi nyene bamwe nabone ndabona akazi ni kakandi nyene tanti ni sawa we none kumenga uracari inkumi nawe waje ngaha kunoba amakara aje gutora amakara sha buzima bwo nawe uza gucana muhira canke nawe ikumbure urayashora witwagurisha kugira ngo nkutwo kurya none nawe uri umeze nk'abari ababibi warabuza akazi narabuza akazi no gahura he akazi nakanyene uburyo mwaramaze kuhafata nk'akazi none aha ko numvise ngo muranoba amagufa n'amakara ibi bintu bibafasha iki
Muragurisha kugira ngo muronke kurya. Bakunzi b'Ishu Media ni hatari ibintu biracagoye. Rero twari tusanze Rashidi ngaha ntituramubaza ariko dushimye tubanze tubaze abo dusanze ngaha kumbure tubanze tubabaze peti. We none we nawe hewe ni sawa. Hariho n'abadashima kuvuga hajya ni hatari. Rero bakunzi b'Ishu Media ni hatari ngaha dushitse ngaha. Reka rero tumubaze Rashidi kumbure. Rashidi kuyapa twongeye. Reka tumubaze Rashidi kumbure ukuntu bimeze. Rero nko nkabibonye ngaha rero turi mwiyarara ntituramenya Rashidi nibitugane. Rashidi ngaha none uri kwakora iki muta? Hapa niko unajua mimi ni mtumishi wa Mungu. Na watumishi wa Mungu tunaifanya kazi kwa pamoja na tunapaswa tujulie kila mtu hali na mateso yenye watu wanapata. Hivi tutahubiri nini kesho mkanisa wala kupitia nyimbo? Sasa mko pamoja na ule mama? We mama kuya? Mnaona mko pamoja na mama? Ule ni madame wako? Ndio mke wangu ule. Tunaishi naye? Tunaishi naye. Wewe muone madame Rashidi. Yani tunasaidizana kwa kuifanya kazi ya Mungu. Ndio. Na kuimba mnaimba wote? Na kuimba tunaimba pamoja. Na leo tumesema ni vizuri tutembelee hapa hii fasi tujue gisi watu wengine wanavyoishi. Yani tuna nyimbo tuko tunaandaa inaitwa Sema Neno. Yani wamaskini wote wako ulimwenguni pote waseme neno juu ya maisha yao, maana Yesu ndiye anagawa utajiri. Mama nawe wavuze numufasha wawe nivyo? Nivyo numufasha wanje. Yego dukora akazi ko kuririmbira Imana, dukora akazi k'umurimo w'Imana, kuvuga ubutumwa bwiza mu ndirimbo nziza. Yego no munsi niho twabonye gushika hano hantu kugira turabe twifashanye n'abantu bantu kugira tuvuge indirimbo dutangaze indirimbo yacu dufatiye hano hantu. Ego none iyi ndirimbo kubera iki mwashimye kuza kuyikorera ahantu hacafuye habi mukiringo tuzi abandi bagiye gukora indirimbo bagenda mu ma etage ahantu heza kuri rake ahantu hasukuye? Twashimye kuza ngaha kubera yuko ubuzima nitwokwama tugenda gusohorera ahantu haeza mu mazu meza munyi n'ubuzima. Imana ishaka yuko twese hano Imana ibibuka abana bose bari hano hantu uko bahiriwe kandi suko bafise ubuzima bwiza. Iyo ndirimbo tuyirinde nagishika? Yego turayitegura mu mwanya n'umwanya muzobibona. Rashidi tuyirinde nagishika? Nyimbo hii nataka kufika ibako wanaitengeneza wako natengeneza. Ni nyimbo inaitwa Sema Neno. Sema Neno. Mungu aseme neno juu ya maisha yako. Maana wanadamu walikucheka sana. Haya maisha unayopitia watu wanakucheka, labda we Mungu wako hakujui, labda ndo hivyo tena. Lakini naambia wa ndugu zangu hapa, wa maskini wenzangu, watu ambao wako hapa, mumwambie Yesu aseme neno juu ya maisha yao, aseme neno juu ya maisha yetu. Najua Yesu atabadili maisha. Maana mugawa riziki ni Mungu na mwenye anagawa utajiri ni Yesu Kristo. Na tumulilie sasa huyo Mungu na sisi atutoshe katika hii hali, atupatie maisha mazuri. Hakuna mwenye anakatala maisha mazuri. Si wote tunapenda maisha mazuri. Na mimi sikufurahishwa na maisha ya wenzetu, ila naomba Mungu awasaidie, aseme neno juu ya maisha yao, atoshe katika hii hali, wao na maisha mazuri kama wengine. Rashidi tugushimire. Nashukuru sana. Mama tubashimire tubabwira ati musimbire YouTube channel ni nini? YouTube inaitwa Mtumishi Dawidi. Mwenye anataka kufuatilia habari zangu anaenda katika YouTube anaandika Mtumishi Dawidi. Ina nyimbo inaitwa Mapito na nyingine inaitwa Nisame. Nisame maana yake ni kuomba msamaha, maana sisi wote ni wenye dhambi. Najifikisha mbele ya Yesu. Nisame. Mapito maana yake vya dunia vyote vitapita. Inapaswa tumtumikie Mungu, bila Yesu ni bure. Asante. Reka tubabwira ati mugende kuri channel mwandike Mtumishi Dawidi hama mwibonere ibi vyiza murindirane igishika indirimbo. Reka tubashime tubabwira ati ciao. Merci. Kako bien. Ndumiwe.